twebwe kubera iyi myumbati bibanguriye ni imyumbati kubera uyiteragiye ivyibuha cyane kandi iryoshye ifise akanovera usoromye rero ya myumbati igiti kimwe ukagikura ko imyumbati 50 imyumbati 70. Turongeye kuramutsa nshuti bagenzi muko dukurikirana nkuko mubizi kenshi ko twama twagiye mu gihugu hagati kugira ngo tuganire n'abari ku kivi abariko barakora kuno musi uri hejuru kandi twongeye gutembera ni kwa kundi kandi turi kumwe na abantu abakozi benshi muko murabona ngaha nyebo muri koperative mbegera bunini twashaka twongere tuganize na wa mushefu tukunda kubereka hama atangura abaramutsa abidondore kandi abiyubutse kugira mu abari bamwe bagesha nk'abatari bwa murazi ko hari bashasha babaje harabo tuba twahorana abibwire hama kandi ababwire n'ibikorwa ko barakora n'abako barabikorera n'impamvu ko barabikora turakora mu kici mahoro cyane kazina kanje nitwa Barukinamwo nkabasanzwe ndongoye koperative de jeunes mbegera bunini bijanye no guteragira igiterwa cy'umumbati wimbuka cyane usanzwe uri greffe cyangwa wimishije nkuko bamwe usanga bariko barabivuga abandi ubanguriye nkaba mvuka muri commune Kayanza intara ya Kayanza zone Kabuye. Abantu benshi bariko baragenda bakunda ibikorwa ryanyu hirya no hino bwa mbere twarabivuga bakumva umenga ibintu bisanzwe batamenyerewe umenga abandi ngo sivyo bahagenda barabibeshuza ariko kuri no ncuro tuguma tubona abanyamahanga ari bariko baratwitura cyane mu gihugu cy'u Burundi kugera kuri no mwanya abarundi ubona bageze kuri rugero nobona ko akajwi nobona neza ko bariko baragerageza kuvyumva bamwe bamwe naho abandi batavyumva batavyemera bakama bibaza ngo ibisivyo bagikekeranya ariko keshi twama twasemere tukababwira ati nimuze kuri terre mushike ku kivi aho dukorera mubone ibikorwa tuba turiko turakora ibijanye na greffage kungene dutegura kubangurira iyo myumbati ya kijambere ku buryo batumva gusa ko tujejwe kubangurira imyumbati duhereza bene igihugu ko natwebwe nyene dufise igikorwa cyo kurima imyumbati ni kuvuga ahantu muri namwe ko murarima yego aha muri ko murabona na ha koperative tubona ko harimwo abakozi benshi twibajije ko aba ni bande aha nihe muri ko mubikora gute ngaha nigome aha ni iyi koperative muri ko murabona ni koperative nyene mbegera bunini turiko turakorera ku mutumba wa Kimagara muri commune Busiga intara ya Ngozi tuza turakora mu ntuze mu ntara zitandukanye hirya no hino kugira abene igihugu baze baraboneraho ukungene koperative iri ku kivi ku bantu bakora dukurikirana kugeza ubu dushaka tuze turabaha amarita yikora ko byinshi babwiye benshi barabizi ni zihe ntara ngaha mu Burundi abantu bamaze kwitaba ico gikorwa canke nimba atari banga nibihe bindi bihugu bya bimaze kubitura yaba bamaze korana canke mutarakorana kugeza ubu abo shobora kutubwira bamaze kubitura kubikorwa mwe bamaze gukorera mu bijanye n'imyumbati kugira ngo nabandi bataraza bibabera karorero. Murakoze gose twebwe uko twatanguye dukora igikorwa kigeze kure ku buryo intara zose hariho abariko barabikunda abandi bakifuza ukungene bo bironswa bakagira amatsiko kungene boshika kuza kuraba iyi myumbati turiko turateragira bakumva ni kure ariko twebwe tubandanya rero tuza turaja mu ntara kugira babibone rero hari intara zitandukanye Gitega Karusi Muyinga Bujumbura na Cibitoke n'izindi ntara twaragerageje bamwe kubarosa iyi mbuto y'imyumbati baje kutwitura ati nabo bashaka guteragira nkuko bariko baravyumva koko ku muvuduko turiko turakoresha baraza hari benshi baje kuri terre barashika kuri terre barabona ibikorwa turiko turakora byahavuye rero bibashimisha barabona imyumbati kungene yimbuka igiti kimwe ushobora kugisoroma ko ibirijana canke 150 ndiko ndavuga rero ivyo biro ati birijana canke 150 hari benshi rero bavuga ati uwo muntu nugushikuza twebwe kubera iyi myumbati bibanguriye ni imyumbati kubera uyiteragiye ivyibuha cyane kandi iryoshye ifise akanovera usoromye rero ya myumbati igiti kimwe ukagikura ko imyumbati 50
imyumbati 70, imyumbati 40, naho woca ushira ku biro 2 n'inusu, ibiro 3, kuko hariho niyo dusanga ipima ibiro 8, ibiro 9, ugasanga umumbati umwe upima ibiro 7, 8, 9. Tuciye rero dushira kuri rwa rugero rwa ya myumbati tuba turiko turavuga, igiti cyose umumbati umukawuhereza ibiro 3 ugakurako imyumbati 50, ugakurako imyumbati 40, ugakurako imyumbati 70, urumva vyabiri jana na ego ibibaye 90 neza cyane tuvangamo na yindi bifise ego ibiro 7, bya biro bica biboneka. Icyo rero nivyo twakoze, nivyo twiboneye, kandi nabaza mu ntuze muri visite bagenda babibonye bakavuga ati kabisa natwe tugiye gukora iki gikorwa cyo guteragira imyumbati. Rero benshi babariza amakuru hirya no hino bakabaza ngo ibi bintu birabaho, tubabwira ati amakuru ntimukeneye kuyabariza iyo mwicaye, ingo mwirabire aho turi, aho dukorera, kugira n'ivyo mutware ibintu mutavuga ngo muriko murakekeranya, mutware ibintu vy'amakuru mwifitiye. Rero hari kibazo mbajije ati abandi bavyakira gute mu bindi bihugu. Hari benshi babonye ibikorwa turiko turakora kwiza imbuga ngurukana bumenyi, barabona neza yuko igikorwa kibashimishije. Hari abavuye Buraya mu Barabu baraza kuraba iki gikorwa ukungene twebwe iyo myumbati yimbuka, bamwe baravyiboneye kubera kuburyo iwabo usanga igiti kimwe gishobora kuva ko kw'ibiro 3, 4 canke 2, no mu zindi ntara bahava rero bavuga ati reka twishikire kuri tele turaba. Niho nabavuye hirya no hino muri Tanzania bahashika baritegereza ibikorwa turiko turakora, vyarabanezereye, vyarabashimishije. Hari besi nyene bariko barategura kuzokorera hirya no hirya mu bihugu bitandukanye kugira uwo mwimbu turiko dufise aha mu Burundi iwacu turonka w'imyumbati myiza ya kijambere, kugira nabo bayiroswe, kugira nabo bayiteragire, kuko ni ibintu bishimishije. Ndetse kwanza ni novuga ko ari akataraboneka aha mu Burundi, ariko ari ikintu umuntu akeneye guhagararako kubera gishobora gufasha igihugu guteza imbere igihugu, kigateza imbere n'imiryango, kigateza imbere abari bo bose. Kumvo yuko uwo mumbati uhejeje kusoroma, ugasoroma ko vya biro tuvuze nambukuye kw'ibiro 100 canke 150 canke 90, hahandi cagishitsi nyene ukuye ko kw'imyumbati, harabaza ngo none kongera guteragira ikindi gihe wongera gucacura ivyo hejuru. Oya, twebwe ubuhinga tuyikorana cankwe uko tuba dusanzwe tubikora, cyagishitsi nyene wakura ko kw'intuze kw'imyumbati nico cawongera ugasubizayo kigashora iyindi myumbati, kandi uko usubijeyo rero niko umwimbu ugumuba mwinshi, kubera igiti kiba kiguma ari kinini. Kuko nk'ubu hariho ivyo dufise twasoromye tumaze gusoromako incuro 4, noba mvuga hafi y'imyaka 6, imyaka 8. N'ubu ivyo bishitsi bigihari dusoroma dusubizayo. N'ubu mu misi heze hari cyo twajanye muri foire Igitega, turakijana abene gihugu baha Igitega baravuga ati muratubeshe, ico giti kije n'indege cyavuye hanze, kije n'indege ntimutubeshe. Ati mu Burundi nta giti cyo kwimboka kw'imyumbati ingaruko, cyari kw'imyumbati 52. Twitwagisoromye kimaze amezi 8, hagati y'8 n'9, ariko iyo myumbati naho umuntu yari gushira ku munzane, ababonye Igitega bombeshuza aho twayijanye, hari yapima ikiro, hari yapima ibiro 2, hari yapima ibiro 2 n'inusu 3. Kuvuga rero naho woca yashake yose ukayihereza ibiro 2 vyabirijana uciye bironka. Akarusho reka kaca kaboneka kumwe n'igihugu nukaca yongera agasubizayo cagishitsi asoromye, agasubizayo igishitsi kikazokongera gushora yindi myumbati. Hari amakuru yamaze iminsi kasirika avuga ko hoba hari n'abanyamahanga babituye mbere mwahora mu rugendo mu bihugu byo hanze, kandi mwari mwagiye kubijanye n'iki gikorwa nyene. Ayo makuru
abayumvise arengana bafatiye ego bofata ko ari byo nta kubesha kurimo twaragiye kandi nubwo n'abandi bariko baraturondera ko dukenera kuzogira visite iwabo kugenda kuraba amashamba bafise maniniya bashobora guteragira mu myumbati rero bariko baritegura hariho abariko bana bamaze kurondera ama mashini yo kurimisha iyi wabo ahantu hagutse haniniya bashobora kuba bafise hegitari 500 abandi hegitari 1000 bashobora kwitegura neza uburyo bashobora guteragira iki giterwa cy'umwumbati kuko barakibonye baragikunda cyane mbere bamwe kugeraho bavuga ati mu Burundi igihugu cy'u Burundi cubahwe kandi n'abanyamahanga baje bakavuga ati igihugu cy'u Burundi cubahwe kirimo impano ndetse ati iyi myumbati tunabonye n'ubu buhinga bakoresha ati imyumbati tubonye yoyo ni zahabu ati imyumbati ni zahabu kubera impamvu bayita zahabu bo barafise uburyo bwo kuyihingura harimo abahinga bahingura mu mwifu y'akanovera imyumbati mibisi bashobora kugura imyumbati mibisi ubwo nyene bakaca bashira mu mamashini amashini gaca ihingura igahereza iriya n'iriya ikava arifu uhita ucumba nziza iyo bita ifarini y'imyumbati ku buryo abandi bahinguramo mw'ibiswi ibisuguti amakeke aho ndiko ndabivuga bamwe barabizi ibitumbura imikate sinicyo gusa rero umwumbati umuntu yawufashe neza nta na kimwe ushobora gutakaza zabisombe hejuru urashora hanze haba ahatandukanye igiterwa cy'umwumbati gifise akamaro hose guhera hasi kugera hejuru harakantu waruvuze ko iyo usoromye umwumbati wongera ukawusubizayo mugabo kandi hari ukuntu bakunda kutubwira bati icyo twita gukurakuranya indimo ubwo nta ngwara yoba ifatiye imyumbati mu bijanye ukuyemwo ubu urawutumye kandi urawusubijayo urahindura ikinogo cyangwa utera handi nyene hama iramutse igwaye mwe mutegekanye iki kubijanye n'ingwara yofatiye imyumbati murakoze cyane twebwe uburyo tumaze gukoresha iwacu aho duherereye kuko tubanza kwivuga ko twebwe aho duherereye ku ingwara twebwe aho duherereye nta ngwara turigera tubona mwiyo myumbati kubera uko dusoroma dusubizayo hariho niyo bikwijije imyaka 9 duteragira dusoroma cagishitsi twongera dutera dusoroma cagishitsi tugakura ko imyumbati twongera dusubizayo kandi nubwo hamwe turaza no kunahagera muraza kuhabona turaza kuhashika muraza kuvyibonera ukungene ibishitsi twasoromye dusubizayo n'imivyaro iminago niyeze sagaseshishwa rumuri imwe wese murayibona rero hari icyumba jije nacyo ti umuntu arashobora guteragira aho nyene cyangwa akajana kurakawuna sahandi mu byukuri ubu mumbati wacu urashobora usoromye ukawusubiza aho nyene canke mu gihe ushaka kuhakorera mu wundi mugambe byabishitsi ukaza kuraba handi biteragira bikongera bikagitanga umwimbo ku rugero rwiza ku kijanye naho n'ingwara iramutse kuko umuntu arakora hirya naho ntihashobora kubura kuko isi intambamyi n'utundi tuntu cyangwa ikirere irashobora kugwara ariko aho aheshi turi imyumbati imeze neza cyane isa neza muraza kuza kubibona aho tuza kugira visite murabona ko turi mu rugendo mugoma mwitegereza turafise abahinga mu yandi makungu dukorana bariko baradufasha mu minsi iri imbere gatoya ikibazo cy'umwumbati uwo ari wo wose uzoba umwene igihugu avuga ati uragwaye ikibazo kizoba cyatorewe inyishu neza cyane hari ibyo gukora kogwa bijanye n'ibikoti canke n'amasi mu kurundira basi imico yo guhinga neza cyane hari ibiriko birakogwa bariko baritegura baratangiye mu bihugu mpuzamakungu hariho
abo dukorana bari babiriko mu misi iri imbere imisi tutazi dushobora kuzoba twarose umuti kumena igihugu wari wose azowuteragira akavuga ko wagwaye ashobora kuroswa umuti wo gupuriza gupompa ca giterwa ku buryo kiguma gifise amagara meza si kuvuga ngo azoba ari ku mwumbati uwiwacu gusa ubanguriye uri gerefe no kwiyimyumbati bateragira isanzwe. Umukuru w'igihugu cacu ati aha ni muri Edeni ibintu birera bimeze neza ariko kandi ubona ko nubwo tuguma tuvuga urabona ko umwumbati nturaja ku rugero dushaka muri kino gihugu abantu babakeneye kubera kuko dukoze iganiro hari abantu biyongera bakavuga ati aho hantu twebwe twashika gute natwe ya Edeni tuyitsimbataza Edeni nyene ya nyayo kuko tuvuga ko nk'uyu mwumbati wamaze kuri igihugu cose abantu bakawurima resultat iba nziza cyane bo basangahe bo batora gute hasabwa iki twovuga ko abeshi bakeneye kuraba ukungene boteragiriye imyumbati ikaboneka ku rugero rwishi na cyane ko hari amasoko mesha hari abavuga ngo none ngo duteragiye imyumbati ngo ikaba myinshi ngo twoyishorahe ubwo ni bwa butamenya rero bw'umwene gihugu usanga atabona iyo ibintu bija nta muntu ndabisubiyemo nta muntu ashobora kugira injya ashobora kuvuga ngo yabuze amafaranga bo bari bwa bujuju bw'umwene gihugu abafise kuko ntushobora kugira injya uvuge ngo wabuze amahera ku isoko urashora bakaguhereza amahera noneho hari abantu beshi bakeneye ico kintu kandi n'ubu banadukeneye bavuga ati imyumbati imaze kuboneka ku bwishi muzoturondere tuce dushinga ezine yuko ngere tubashobora kubagurira imyumbati mibisi mu Burundi dushobora kubagurira imyumbati mibisi tuzoza tumenya iyo tuyitwarira kuza kuyihinguriramwo mwifarini kubera babona akamaro bibamariye kuko hari hamwe abatangiye kubikora ikiro cy'iyo farini kiriko kiragurwa ibihumbi 5 ariko rero gifashe inzira hanze murumva ko uco usanga kiriko kiragurwa ibihumbi 20 canke 15 rero wabajije ku kibazo bahabo turonka twebwe bashobora kuturonka mu ntara ya Kayanza muri zone Kabuye icicaro ni Kinyamukizi rero inomero nayo ni 68 421 908 68 421 908 canke 79 783 399 79 783 399 izo nizo tuba turiko turakoresha haba kuri WhatsApp canke kuri telefone isanzwe kubifuza guteragira barashobora kutwakura tukababwira uko bikurikirana na cyane ko mubona aha turiko turitegura twese uko turiko turarima murabona ahantu dufise ihegitari 3 aha turiko turarima turiko turitegurira guteragira imyumbati sinaha gusa turafise n'ahandi hari hegitari 7 tugira tuce turima twitegura guteragira ahashoboka hose twe tuzoguma dukora ku buryo dushaka umwimbo ube mwishi. Abarundi bamana makenga ndazi cobaza kumbaza ikibazo cyambikiza ngaha tutavuzeko ni ikibazo cy'uburyo umwumbati ugura gute kugira bikorwa byo batwara buryo bungana gute mugo dufatira basi kugiti kimwe nimba atari banga bo bikora gute byo basaba ngahe hama kugira umuntu yemererwe dufatire nko mu yindi ntabe musaba nk'uburyo bungana gute. Murakoze cyane icyambere aje akaza muri koperative baramubwira ibikenerwa cyangwa ibisabwa twebwe umuvyaro umwe w'imyumbati tugurisha ibihumbi 5 hariho uca yumva ngo icyakwanza igiti kimwe naho uvuga ati wahomvye ku rugero ubona ko wahomvye ituro ya mbere ukagisoroma ko kw'ibihumbi 40 canke 50 ukavuga ati wahomvye aho ikiro kigugu cyatanu hamwe baca bagwiza amafaranga baca bumva igiti kimwe ushobora kugikora kw'ibihumbi 60-50 ituro ya kabiri ugisubijeyo 200-150 ituro ya gatatu uko gikura niko cyama komyishi urakoze
nibaza ko uko bikose batahuye reka tubashimire murakoze gose.